Mu Burundi mu gihe hategerezwa canke hatari harangira ikiringo gitegerejwe kitagira no ku kwezi kumwe kugira ngo ibikorwa bigendanye n'imyamamazo y'amatora bitanguye mu Burundi, harakomeje kugenda hadukira indyane ziremere cane zigendanye no kutumvikana ku bigendanye na politike y'u Burundi, na cane cane ibigendanye no gutegura aya matora yimirijwe mu Burundi. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi barakomeza kugaragaza ko batewe impungenge n'imitegurire ikirakorwa, bivuga ko higanjemo abo ku ruhande rwa CNDD-FDD. Ibyo bemeza neza yuko iyi CNDD-FDD ikomeje kugaragaza ibikorwa rero bigendanye no kugerageza kwiba amajwi muri ayo matora yimirijwe mu Burundi, ibituma abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi biyamiriza iryo bara. Uburundi baragaragaza ko bakomeje guterwa impungenge n'uburyo bakomeje kugenda baratakwa, na cane cane ibikorwa bimwe na bimwe bigiye bitandukanye biriko birabashika ko nyene bikaba bigendanye no kuba bafise ingorane zo kuzabura ibitoro ndetse n'ibindi bikorwa bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, ariko kandi akiyongeraho andi makuru avuga yuko bo bakomeje kubangamirwa n'imbonerakure, ibikomeje gutuma benshi muri abo banyagihugu nyine bashimangira yuko aya matora ashobora kuzogaragaramo ingorane nyinshi cyane zigiye zitandukanye. Aya makuru yose akomeje kugenda ariko aravugwa, ntabwo ariko yemeranywa n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyiriteka Reverend Ndikuriyo, nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Reverend Ndikuriyo amenyesha yuko rero ababarizwa mu mugambwe nk'uko bikomeje kugenda bigaragara batari bakwiye nyine kubangamira abandi banyagihugu, nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Mu gihe hasigaye ikiringo c'ukwezi kumwe rero kudakwiye ngo imyamamazo itegura amatora yimirije muri 2025 itangure, ikiringo kitaba rero cyoroshe ku banyepolitike n'abayoboka, aho rero nyine usanga kenshi ico kiringo cama kirangwa n'imvugo zibiba urwango, zityozanya ndetse rero n'indirimbo zivuzwa nyine ugasanga nta yandi majambo yojamo atarayo gutyozanya nyine. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo nk'uko bigaragara araheruka kuvyamiriza, maze akagaragaza neza yuko uko vyogenda kose yifuza yuko mu Burundi ayo matora ariko arategurwa canke ayo matora ariko araba nyine akwiriye kuba yokogwa mu mucyo ndetse no mu bwisanzure. Ariko kandi nubwo yama avuga ibingibi, bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi babona yuko ata matora ari nga muri kino gihugu c'u Burundi nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Ni mu gihe rero bamwe rero mu banyagihugu benshi biyamiriza ibyo bikorwa bigendanye n'amatora, barimwe n'abanyepolitike bamwe bamwe nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Turagaruka kandi ku bikorwa bimwe na bimwe bigiye bitandukanye bigendanye n'imbonerakure. Ku mezi make asigaye imbere y'amatora y'abashinga amateka n'ay'abakomine yo muri 2025 mu Burundi, ababa rero mu karere ka Buhumuza mu buseruko bw'igihugu bariyamiriza amajambo yuzuyemo ubukazi n'inyifato by'umuntu nyene yamenyekanye ku izina rya Shaban Nimubona, waraturuka mu ntara ya Muyinga, yagirizwa gukora uruhigi rero rwabo badasangiye ivyumviro vya politike, kubibugwanko ndetse no gutera ubwoba abatari mu mugambwe wa CNDD-FDD. Ni mu gihe uyu Shaban Nimubona rero akomeje kugenda aravugwa mu mabi menshi cyane, yaba ayo kunyuruza abantu ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Ibi byose biratuma benshi mu mbonerakure rero zikomeza kugenda azagirizwa ko zikomeje kugenda ziragaragara mu bikorwa nyine bitari byiza. Turagaruka kandi ko yandi makuru akomeye cyane yakomeje kugenda aravugwa mu Burundi, na cane cane navugwa mu karere k'ibiyaga binini, haba mu Rwanda ndetse no mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mwiriwe neza mwese abakomeje kudukurikira ndetse no kumviriza amakuru n'ibiganiro byacu, turabahaye ikaze mu makuru y'umugoroba wo kuri uyu wa kane igenekerezo g'17 ukwezi kwa kane 2025. Ndabahaye ikaze mwebwe mwese abatwumviza muri mu Burundi, abatwumviza muri mu karere k'ibiyaga binini, abari mu makungu ya kure mu bice bigiye bitandukanye, ndabahaye ikaze. Ari ubwa mbere shenga harikana gusubscribe kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe 5 kuri 5 ndetse amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe, dore ko twibanda ku biriko biravugwa mu Burundi mu karere k'ibiyaga binini, ku mutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.
iyo himirijwe amatora mu Burundi biragoye yuko nyine umutekano womera neza, haribonekeza amajambo atari meza, amajambo cyane cyane nyine amajambo yibasira abatavuga rumwe n'ubutegetsi nk'uko byama bigaragara. Ibi ngibi kandi birakomeje kugenda biratera impungenge abatari bakeya, nk'uko rero bishikirizwa n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD nawe arakunze gutera ubwoba batavuga rumwe n'ubutegetsi, cyane cyane abarizwa mu yindi migambwe. Uyu Reverend Ndikuriyo yaje kumvikana avuga yuko ibiriko biratangazwa ndetse by'umwihariko na cyane cyane ibidasanzwe nyine cyane cyane biribasira iyindi migambwe ko rero bitari bikwiye mu gihe himirijwe amatora nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Aya matora kandi akomeje kugenda arategurwa mu Burundi ubwayo arateye impungenge abatari bakeya, usibye ku ruhande rwa CNDD-FDD bamwe rero mubegereye cyane cyane abategetsi bakomeye cyane babona yuko CNDD-FDD itari kwiye gukomeza kurongora igihugu cy'u Burundi mu gihe Burundi akomeje kugenda hagaragara ibikorwa bitari byiza, aho babona yuko Evariste Ndayishimiye ataho ariko arajyana Burundi ahubwo ariko arabuta mu manga mu gihe asigaye ikiringo c'ukwezi kumwe rero nyine kudakwiye ngo rero imyemamazo itegura amatora yimirije ya CNDD-FDD azoba nyine muri 2025 itangure. Ikiringo ni kiba cyoroshe kwa nyepolitike cyane cyane abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'abayoboka aho ngaho nyine, aho usanga kenshi icyo kiringo c'amacirangwa n'imvugo z'ibibugwanko zityozanya ndetse n'indirimbo zivuzwa, ugasanga atayandi majambo yojamo nyine atari gutyozanya. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Nyiriteka Reverend yo araheruka gushikiriza rero mu mvugo zigayitse amajambo nyine ashobora gufasha kugabanya nyine izo mvugo zigayitse, avuga ati abatari rero mu mugambwe mubakunde mufashanye ibikorwa rero by'umwihariko mubafashe imanza bajya ni bene wacu, ni basogokuru, ni banyogokuru banyu, ni banyogosenge, ni bamarume, ni babyara bajya nyine turavukana. Naho rero nyine batari mu mugambwe bazoza buke buke kuko rero nyine barabohowe n'amaraso y'abana b'u Burundi bitanze, ntihagire rero nyine ubabwira ijambo ribi. Ntidukeneye umugumyabanga nyine atuka utari mu mugambwe iwacu, ntidukeneye ko mu kanwa k'umugumyabanga nyine havayo ijambo ribi, nta gitutsi dukeneye mu kanwa k'umugumyabanga. Abagumyabanga nyine mumenye yuko twashize Imana imbere, Imana niyo rero Imana nayo rero ntijana n'ibitutsi. Turakeneye umugambwe mwiza witeka utwara igihugu, umugambwe abantu bose bashima bashira hamwe, umugambwe umaze gutsinda uca uba umubyeyi kandi ntafata abana nabi ngo wewe uri mwiza ngo wewe uri mubi, nk'uko bigaragara umugambwe watsinze n'umubyeyi wa bose, n'umubyeyi wa bose nk'uko bigaragara mu bakunde bose. Aya majambo Reverend Ndikuriyo ayavuze kandi mu gihe ari umwe mu banyepolitike kugeza umwe mwanya nyine basanzwe bibasira abatavuga rumwe n'ubutegetsi nga mu Burundi, ariko kandi akaba akunze no kugaragara mu bikorwa bigendanye no gucyozanya n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Uyu Reverend Ndikuriyo kandi aramaze igihe yubaka ibyo benshi bita igisirikare cyo cange umutwe wiwe nyine w'intagogwa ko abazwi nk'imbonerakure nk'uko bigaragara. Mu Burundi nta muntu n'umwe atazi ibigendanye n'ibikorwa bibi by'imbonerakure, ntawe utazi amabara akorwa n'imbonerakure, na cyane cyane mu gihe haba himirijwe amatora aho haravugwa ibikorwa bitari byiza bikunze kwibasira abanyagihugu nk'uko amakuru akomeza kugenda tugira bivuga. Ibi byose birakomeza kugenda biratera umutima uhagaze, aho benshi bama barashimangira ndetse bakanerekana neza yuko ibikorwa nk'ibyo ngibyo nyine bikomeza kugenda bigaragara ubwabyo bikomeje kugenda biratera umutima uhagaze. Nubwo bihagaze gutyo kandi mu Burundi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bo bashikiriza yuko ata amatora hari, mu gihe babona yuko CNDD-FDD yo yamaze gupanga imigambi yo kuziba amajwi kugira ngo igumerere ku butegetsi. Hari amakuru avuga yuko kandi aho bari gutegurwa ibigendanye no gutembagaza ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye cyane cyane muri kino gihe nyine, aho bagaragaza ndetse bakanerekana neza yuko mu gihe n'ubundi bamwe mu begere Evariste Ndayishimiye barimo nk'umushikiranganje wa mbere General Gervais Ndirakobuca n'abandi bajenerali bakomakomeye cyane ngo bari gutegura iyo migambi. Hari n'abandi banyepolitike babona yuko Evariste Ndayishimiye atakintu na kimwe yamariye abarundi
mu gihe amaze aratwara igihugu c'u Burundi. Bakabona yuko Evariste Ndayishimiye akwiye kuba yotanga imihoho byanze bikunze kumva zuko nyine atakintu na kimwe ariko arageza ku banyagihugu. Evariste Ndayishimiye aramaze igihe ari ku butegetsi mu Burundi, ariko kandi benshi baracyabona yuko nyine hakiri ingorane ziremereye cyane nk'uko bikomeza kugenda bigaragara, ndetse bakaba bakomeza kugenda bashimangira ndetse baranerekana neza yuko mu gihe cyose hakomeza kugenda hagaragara ibibazo byibasira Burundi ndetse bigizwemo uruhare n'indongozi nkuru z'igihugu c'u Burundi, nyine babona yuko atacyo ziriko ziramarira abanyagihugu, ndetse bakabona yuko zikwiriye nyine kuba zotanga imihoho. Ibi ni ibyifuzo bya bamwe rero mu batavuga rumwe n'ubutegetsi, bakamenyesha yuko mu gihe ibintu bitogenda gutyo nyine hashobora kuzoba ibibazo bimwe na bimwe bigendanye n'indyane, haba mu bikorwa biriko birategurwa muri ayo matora ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ni mu gihe kandi benshi bakomeza kugenda biyamiriza nyine ibikorwa by'imbonerakure nyine mu gihe himirijwe amatora. Ku mezi makera asigaye imbere y'amatora y'abashinga amateka n'abagenama b'amakomine n'abo ku mitumba muri 2025 nyine mu Burundi, ababa mu karere ka Buhumuza mu buseruko bw'igihugu bariyamiriza amajambo yuzuyemo rero ubukazi nk'uko byama bigaragara, ariko arashikirizwa n'imbonerakure nyine nk'uko byama bigaragara n'inyifato nyine by'umuntu yamenyekanye ku izina rya Shabani Nimubona. Uwo araturuka mu ntara ya Muyinga yagirizwa rero gukora uruhigi rwabo rero badasangiye ibyumviro bya politike, kubiba ugwanko ndetse no gutera ubwoba abatari mu mugambwe wa CNDD-FDD. Buhumuza nk'uko bigaragara igenekerezo g'15 Ndamukiza 2025, abanyagihugu bo mu ntara nshasha ya Buhumuza igizwe n'intara ya za Muyinga, Cankuzo ndetse na Ruyigi barafashe impungenge nyinshi cyane ku bikorwa by'umunyagihugu yamenyekanye cyane mu mugambwe CNDD-FDD. Shabani Nimubona nyine aravugwa nk'umuntu afise ijambo kandi atinyitse muri ako karere, yagirizwe nyine gutera ubwoba abari mu yindi migambwe mu gihe nyine igihugu kiriko kiritegurira amatora. Uyu Shabani Nimubona arasanzwe ari umukuru w'imbonerakure nyine muri izo ntara zitatu. Mu ngendo nyine aheruka gukora mu makomine menshi cyane agize Buhumuza, uwo mugabo nyine yaranzwe n'imvugo zikarishe, n'imvugo zikumira abatari abanywanyi ba CNDD-FDD, abatari kumwe natwe rero nta kibanza bafise muri iki gihugu, niko rero yatangaje ku mugaragaro. Yongera ko nyine ko bitebuke nyine bazorohira kwinjira nyine umugambwe uri ku butegetsi ku ngufu. Abegereye uwo mugambwe muri ako karere nyine bemeza ko Shabani Nimubona ariko arondera kwitonesha nyine ku ndongozi za CNDD-FDD, gushikaho rero agira inyifato y'ubunyamaswa, avuga nk'umuntu nyine atamenyekana, atihangana nk'uko bigaragara, nyine agaya uwo wese adahuje ibyumviro nawe, nyine harimwo n'indongozi z'umugambwe wiwe nyine nk'uko bigaragara ibyumviro nabo badahuje indongozi nyine yita ko ari ibore mu Ruyigi ko batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi. Amateka y'ubugizi bwa nabi rero nyine mu matora yibonekeza mu gihe kandi kugeza uno mwanya uyu Shabani Nimubona ari umwe mu bagiye baravugwa mu mabi menshi cyane yo kugerageza kunyuruza abatari bakeya, kubicisha, kubahiga, ndetse na cyane akaba ariko arahigwa bamwe rero nyine mu biganjemo abasanzwe ari abayoboka umushinga amateka Honorable Agathon Rwasa. Ibikorwa bya Shabani Nimubona rero bihura n'ibihe bibi rero nyine bya politike byama biranga igihe c'amatora mu Burundi. Mu myaka irenga 20 heze, ibihe by'amatora byama birangwamo rero nyine ugufatwa kw'abantu, guhahazwa, ugukubitwa no gutera ubwo barera abanyagihugu, harimwo n'abari rero nyine mu mugambwe uri ku butegetsi babonwa nyine nk'abagabanijwe ingufu. Mu mwaka wa 2020 ibyegeranyo nyine byinshi cyane by'amashiramwe yigenga yo mu gihugu ndetse na mvamakungu byarerekanye ibikorwa rero by'ubunyamaswa byarakozwe n'imbonerakure, ugwaruka rwa CNDD-FDD rwagirizwa na ONU kwifatwa nk'abasirikare ku rundi ruhande. Ayo mabi kandi nyine yarakorewe cyane abanywanyi b'umugambwe CNL nk'uko bigaragara Congolaise Nationale pour la Liberté n'abanywanyi bawo nyine na cyane mu ntara za Ngozi, Kirundo, Kayanza ndetse no mu ntara ya Muyinga.
uko byari byifashe rero icyo gihe niko rero bisa nibiriko biragaruka muri aya matora 2025. Abanywanyi b'intagondwa ye nyine barahagurutse na cane cane amajambo akaze hamwe rero no kwita umwicanyi umuntu wese atavuga rumwe nabo mu mugambwe uri ku butegetsi. Kahise karateye amakenga kariko karongera kwibonekeza mu Burundi. Shabani nimubona ntazwi rero nyine uyu munsi gusa amashirahamwe amwe namwe yo mu Burundi yaramuvuze mu byegeranyo byo kunyuruza kw'abantu ndetse no kuboreza igufwa byarakorewe mu ntara ya Muyinga. Naho rero biruko arabandanya akora amabi kandi akavuga ko rero nyine ataca atinya mu bikorwa byo kwerekana rero ingufu bereruka kubera mu Cankuzo na Ruyigi yarifatiye mu gahanga izindi mbonera kwe nyine azagiriza ko zititanga uko bikwiye nk'uko bigaragara. Yaravuze ati igihugu ntigihabwa nyine ku munwa kiragwanirwa, arahamagarira kandi ugaruka kugwanya atabwoba abitwa ko batavuga rumwe n'ubutegetsi haba mu gihugu canke hanze yacyo nk'uko bigaragara. Ijambo rishingiye ku rwanko rw'u Rwanda. Mu majambo yiwe menshi Shabani mubona yise u Rwanda ko ariko rero umwansi mukuru rero w'u Burundi, akavuga yuko rukorana n'abagwanya ubutegetsi kugira bagire rero ihonyabwoko rishasha. Avuga yuko kandi Kigali iri kirondera gushigikira igice cy'abanyagihugu nyine ngo kigaruke ku butegetsi. Amakambo arafatwa by'umwariko nk'ayakaze kandi n'ubundi atagira ishingiro ariko abikurikiranira hafi nk'uko bigaragara. Abanyagihugu buzuye rero ubwoba basaba gukingirwa. Bamwe rero mu banyagihugu bo mu ntara za Muyinga, Cankuzo ndetse na Ruyigi baratabaza bavuga yuko rero buzuye ubwoba bagasaba indongozi zo ku rwego rw'igihugu rero nabo muri CNDD-FDD guhagarika ibikorwa by'uyu Shabani nimubona. Umwe rero mu baba mu ntara ya Ruyigi atashimye ku mwidondoro wenyine umenyekana avuga ati kwinjira mu mugambwe n'uburenganzira si itegeko. Hari n'abandi bafise rero amakenga ko ivyo byumviro bya Shabani mubona bishobora gutuma ibara rigwa muri ibi bihe by'amatora. Aya matora arakomeje gutera amakenga abatari bakeya na cane cane abasanzwe batavuga rumwe n'ubutegetsi, cyane yuko abasanzwe ari abanywanyi bo mushinga amateka Honorable Kizigenza Gatorwasa bakomeje kugenda baranyuruzwa, abandi bakaba bakomeje kugenda baraborezwa igufwa. Ibi kandi biraza byongera ku bindi bikomeje kugenda byibasira abanyepolitike bamwe aho bigaragara ndetse bikanerekana neza yuko mu Burundi bamwe rero bashimangira yuko aya matora ashobora kutozoba. Hari imigambwe imwe n'imwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi yamaze gushimangira yuko aya matora batagomba kuzayitaba ndetse bamagarira abanywanyi babo ko badakwiriye kuzayitaba, bakwiye kureka CNDD-FDD ikazitaba aya matora. Nyamara umwe urongoye mu gujejerwe gutunganya no gutegura amatora mu Burundi, Prosper Ntawugwamiye nk'uko bigaragara arashimangira ko ibigananye n'amatora bihari ndetse amatora nta kizoyubuza kuba. Ariko kandi impungenge ni zose mu gihe hari amategeko n'amabwiriza yasabwe ko rero n'imenyesha makuru bimwe na bimwe bitari kuriye kuba byotangaza ibizogaragara muri aya matora. Ni amatora biboneka yuko kandi umugambwe uri ku butegetsi wamaze gushimangira ndetse no kwerekana neza yuko uzotora cyangwa se uzoronka insinzi ku rugero rudasanzwe. Mbashimira abakomeje kudukurikira n'abakomeje kubana natwe.